ku munsi wa gatandatu muri Leta Zunze Amerika hari mu bucaguzi bwa hano ku munsi w'Imana hano iwacu niho rero amakuru atari make yaca ku mbuga nkoranyambaga avuga yuko President Donald Trump ndetse n'icegera ciwe James David Vance cyo kimwe kandi na Kash Patel asanzwe atwara FBI rero ko bahaswe kwicigwa rero navuga ngo mu gikorwa cyo gusangira n'abamenyesha makuru cyo kwirabera muri Washington Hilton muri Leta Zunze za Amerika rero inyuma yaho rero basimbutse go rupfu nuko President Donald Trump yarayare atangaje ko rero ivyo birori byo gusangira n'abamenyesha makuru ngo ko rero vyoba inyuma y'imisi 30 ngo kandi rero umutekano kazoca unovuga ngo ukomezwa cyane muri ico gihe bivanye nuko rero habaye kwivanga rero muri ivyo birori vyatumye rero ivyo birori koko bidashobora kubanishiswe White House Correspondents' Dinner nikorwa rero chama kiba buri mwaka muri Leta Zunze Amerika ndetse nigikorwa cyatanguye genzo ya 2025 kwezi kwa kabiri igihumbi kimwe amajana 914 mumva imyaka kimaze cyatanguye mu gihumbi kimwe amajana 914 cyo kogwa cyo gusangira n'abamenyesha makuru kubasanzwe rero novuga ku mukuru w'igihugu asanzwe atwara Leta Zunze Ubumwe za Amerika watanguje kino gikogwa ndavuga na cyane usanzwe ari na president n'uwitwa Wajia Jiang akwatwara ikinyamakuru CBS News mugerero novuga ngo cegera ciwe ari uwitwa Justin Sink asanzwe atwara ikinyamakuru Bloomberg News ndetse novuga ngo umushinguzi hariya Treasury yabasanzwe araba ibijanye n'amafaranga n'uwa Fox News yitwa Jackie Hellich ndetse umunyamanga rero akaba ari witwa Brian Bennett w'ikinyamakuru Times rero nuko muri Leta Zunze za Amerika niko rero chama kiba buri mwaka twavuze cyatangwe mu 2019 na 14 rero kuri incuro nivyo vyabaye mugabo ntivyagenze neza nkuko mubibona ku masanamu ni gikorwa rero cyabamenyesha makuru basanzwe bakorana n'ibiro by'umukuru w'Igihugu Leta Zunze za Amerika muri White House rero barakora ico gikorwa cyo gusangira buri mwaka ku mwaka bakaganira ndetse bakaganira ku bitari bike rero ibirori vyu ku munsi wa gatandatu mu 2025 novuga ngo vyarabaye mu gatose cyane ko hari rero washoboye kuvyivangamwo umwigisha umunya-California yitwa Thomas Cole Allen uyu rero akaba yarasanzwe rero ari muri hotel ya Washington Hilton no hotel iri hafi ya White House iri hafi ya White House kubera ko bisaba ko baba barondera sare nini cyane kugira ngo abo bashobora kwakirira ivyo birori kuko muri White House muri Mezo Branch ntibishobora kuberayo kuko ntibashobora kuronka ahantu hashobora kwakira abantu barenze 2500 impamvu baca bikora kuri hotel ya Washington Hilton ndetse ni na hotel ikunda kwakira amanama akomeye hano kwisi ahuza rero abanyicubahiro batari bake rero babahuriye ngaho muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika numubona ko ari amasanamu uyu mugabo rero twabivuze ko asanzwe ari umwigisha murabona ku makamera aho ni gihe rero yaragomnovuga ngo yari karagerageza kwinjira nkuko mubona ku masanamu aho muri iyo hotel hariko arabera cy'ukogwa cyo gusangira rero nabamenyesha makuru koko barishize hamwe baca bakora baca bakora iryo shira hamwe umupresident wese abahari Leta za Amerika ico gikorwa ari cyo gusangira kiraba murabona ku masanamu imbere Donald Trump yari kumwe na Melania Trump umutamukanye wiwe hari n'umuservere kumunyene umuntu agenda kubaza ati mufatiki canke tabazanira iki wana ko yarafise n'akantu k'agapapuro amka urana ko mu nyuma yarafashwe nkuko mubona ngaho ntibashoye kumwica kuko bavuze yuko ateza kurenguka imbere y'ubutungane ku munsi weje wa mbere ntiyashoye kurenguka mu butungane mugabo turazagaruka rero kuvyaraye bivugiye muri urwo rubanza rero no mugabo aregwamwo uno Thomas Cole Allen uno mugabo rero umunya-California ndetse umwigisha kuko iyo hotel bivuga ko yaramaze imisi 3 ari muri iyo hotel naco kintu abantu benshi baje kwibaza baravuga ati bigenda gutana asanzwe hari umukuru w'igihugu Leta Zunze za Amerika anacungiwe cyane ifatwa ko ari umuperezida wa mbere ku isi acungirewe cyane umuntu washobore kwinjira kugira ngo ahagirire nabi uyu mugabo yari afise pistole yari afise n'inkoho ndende yaraje kwinjira abajejwe umutekano baragaragaza kumubuza mugabo baragaragaza gukoresha inguvu ku forsa ariko bashobora mwikeka nikora gushasora inkoho acararasa novuga ngo ujeje umutekano
wa Secret Service acamurasa ku gituza navuga ngaha mu gikiriza ariko mugabo ntaco yashoboye kuba kubera ko yari yambaye yama jacket asanzwe navuga ngo abakingira mugabo yarongera arasa ku kuboko umwe we akaba yarakomeretse mu nyuma yarafashwe. Trump aravuga ati nivyo ateza kuruka mu butungane. Rero uyu mugabo ntaravuga kuko mu soje no mu butungane tumace tuja mu butungane ntiyashoboye kurenguka kugira ngo ashobore kuvuga ni giki cyo cyaratumye koko agomba gukora ico kintu kijanye no kugomba kurasa Donald Trump uno mugabo Allen. Ariko rero ikiriko kiravuga cyane abatari baki bagumye kuma bisanisha n'ibijanye na Iran mugabo benshi bavuga ati ntabwo ari ivyo kubera ko Trump sijya mbere yagombye kurasa kuko muravyibuka ariko ari yamamaza muri leta ya Pennsylvania yarashweho n'urusasu rwaramukubise ku gutwi n'amaraso arava iri ryari incuri gira kane Trump agombye kwicwa. Abatari bakendenda nabonye na Trump mugano amyeshe makuru yongera aravuga ati jewe impamvu bashaka kunyica ati ni kubera ndiko ndakorera neza Leta Zunze za Amerika cyari kuko bavyiza ndiko ndakorera Leta Zunze za Amerika ari nayo mpamvu abantu bashaka kungirira nabi. Abatari bakana baravuga bati ivyo sivyo kuko buriya ubutunzi bwa Leta Zunze za Amerika busa n'ubwasubiye inyuma gose. Ati busa n'ubwasubiye inyuma gose nta kuntu wovuga yuko impamvu ushaka kugirirwa nabe ari uko uri kurakora ibyiza ubikorera Leta Zunze Ubumwe za Amerika ati ivyo sivyo namba kuko we niko avuga Donald Trump avuga ati niyo mpamvu abatari bake bashaka kungirira nabi rero byabigatse ko rero nyuma yuko agombye kuraswa kuko hari digezo bya 13 ukwezi kwa gatandatu muri 2024 Trump naho nyene yagombye kuraswa. Ikindi kandi aho ndavuga aho hari muri igariko ari yamamaza. Ikindi kandi muri leta ya Pennsylvania kandi hawari muri leta ya Pennsylvania. Ikindi kandi kuzenzo bya 15 kwezi kw'icenda muri 2024 naho nyene yaragombye kuraswa kandi igihe yari muri leta ya Florida igihe ariko arakina golf ndetse hari hafi yo muhira. Ariko kandi twayivuze kandi haribwiye kandi yari muri kongre y'umugambwe wabo naho nyine agombye kuraswa ndetse n'ibikandi byari bigombye kuba muri uko kwezi mu novuga ngo ejo niko 25 ku munsi wa gatatu muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika. Ati rero ibi byose ni ibintu byerekana yuko abantu bashaka kungira nabi kubera ko hari bitari bikondi ko ndakora Zunze za Amerika bijanye no kwiteza imbere ari nayo mpamvu abantu bashaka kungirira nabi. Uyu mugabo rero Allen nivyo ku munsi wa nashaka kuruka mutungane mugabo nuko amakuru ahari avuga yuko no mugabo bivanye n'ivyaha ku munsi wejo novuga ngo basomye mu butungane baravuga ati yagombye kwica umukuru w'igihugu kandi yabiteguye kuko hari ibintu ushobora kuba nk'isanganya akavuga ati kumbure niho wabiteguye ariko mu gihe wewe uhinjiye uziko neza umuntu ahari bivuze yuko wagombye ari ikintu wateguye koko kuko urumva ko yaramaze n'imisi mu hoteli. Ikindi kandi nuko uyu mugabo basanze muri telefone yiwe ngendanwa hari ubutumwa yandikiye umuryango wiwe awubwira yicuza ivyo ngo agomba gukora. Impamvu rero benshi bavuze ati uyu n'umugambi wari usanzwe uhari kubera ko nikijanye n'ibijanye no gusangira twabivuze ko ari ibintu biba novuga ngo buri mwaka kandi n'amatariki yarazwi. Rero bamwe bavuga ati kumbure ni deal yari yahawe kugira ngo ashobore kugenda. Nuko rero uyu mugabo rero bakabasaze muri iyo telefone yiwe ubwo butumwa burimo yandikiye umuryango wiwe awubwira yuko ngo yicuza ibikorwa agiye gukora. Abantu bakibaza mbega kwicuza ibikorwa agiye gukora n'ibikorwa nyabaki. Bivuze yuko koko atabari igikorwa ciza kandi mu gihe wabanje no gusezera umuryango wawe bivuze yuko haba hari ikintu koko muri we asanzwe yicura. Trump kandi na Melania Trump wewe nko mwari kumurabona ku masana amavuga yuko atatewe ubwoba n'ivyabaye bya munsi. Avuga yuko atatewe ubwoba bitamuteye ubwoba koko avuga ko ari bisanzwe ibijanye no kuraswa ngo ari n'ibintu cyane amenyereye koko wewe niko Donald Trump yavuze katabwoba koko vyari bimuteye. Ariko rero umugabo yaramaze gusanga ubwo butumwa nuko ngo bagarageje kurondera umuryango we mugabo ntacho bashimye kuvuga kumbe n'inkundu tuzobandanya tubaronderera kubijanye n'uvuga ngo n'amakuru y'uno mugabo yashatse kwica President Zunze za Amerika cyo kimwe n'icegera ndetse na Kash Patel atwara FBI novuga ngo muri ico gikorwa cyo gusangira cyo kirabera muri iyo hotel ya Washington
Elton rero biteganijwe kandi yuko rero no mugabo azorenguka mu butungane kuko twabivuze ko ku munsi w'ejo ngashobora kurenga ko ku munsi w'ejo kuko bariko barasoma ivyaha yagirizwa ndetse mu vyaha yagirizwa rero hakaba harimo yuko renga ashobora kuzoca afungwa burundu ndavuga gufungwa ubuzima bwiwe bwose uno mugabo Allen rero reka turindire kumbure ivy'urubanza guno mugabo ikindi mugabo kihari nuko Trump yavuze yuko ivyo birori rero bigere kuzoca bitunganywa inyuma y'imisi 30 kugira ngo rero umutekano ushobore gukomezwa kugira ngo ivyo birori koko bekomva ntivyavuye kibikiba kubera ko ngo vyari bigitangura kuko babwira yuko ngo harace hafi y'iminota 6 gusa hama amasaso aravuga bivuze yuko n'umuntu ntiyari bwihereze nako yihereza kuko urumva nubwo bwace bwinshi abantu baca barashwa nuvuga ngo baca barataha ikindi nawe nyene basa n'amagaragara hari umuntu ko barasa we yaguma yinywera aguma yirabira nkuko wewe ikibarko baza gutora abantu we yaguma yinywera rero kijanye rero nakino gikorwa cyo gusangira niko gore gisanzwe gitegwa ko nayivuga n'umukuru nuvuga ngo n'umupresident aba hari atwara leta zunze ubumwe za Amerika hariya nuko rero kubamenyesha makuru batari bake rero haraba bahawe ubutumire ikindi rero akaba ari ko citabigwa n'abatari bake novuga ngo abamenyesha makuru batari bake hariya akumusho twabwira turavuga yuko ari na vyinshi cyane byo kwiga ku masanamu burya afatwa cyane no ku bantu bajanye baba cameraman baraza dufasha badushiriyemo kandi ayo masanamu ya White House kugira ngo cameraman cyane bagende bize ubundi bwo ngo si vyiza yuko kenshi yo hari inovuga ngo yo abanyecubahiro ko bashobora kugira zoom murabona ku masanamu nivyo mugabo yo hamaze kumvikana amasasu novuga ngo amasanamu baciye bagira zoom out ntibabaye bakabana nazo murayibona ko baciye bagira ari menshi kuko bakubwira yuko kuko nka C-SPAN niyo bari ku masanamu ntibiba vyemerewe yuko nk'umugizi wa nabi ashobora kubona uburyo bwo baratwara umupresident for example kuko James Diwewe niwe babanje gutwara Trump bamutwataza ikintu kimwe abanze kumushikana mu cyumba niho bagiye kumubwira ivyareze byariko biraba kumuri nayo mpamvu ko yakuye yarokotse ari mpamvu bavuze ati ngo ntabwo ngo vyari bimuteye rero hari ukuntu nyene bagenda bakwega nyene umuntu washaka kuvuga ati bana mufashe ukuntu nyene nko mu president mugabo urumva ko bariko baramukingira rero ntibavyemerewe hama ikindi kandi ntibavyemerewe ko umuntu ashobora kubona technique za secret service bamurinda bamucungera kugira ngo bashobore kugirane bashobora kumva ntibavyemerewe ico kintu bashobora kuyibona ikindi umwasa ashobora kuyibona akavuga ati okay nabonye uburyo baba barinda babatwara bacungera ubu rero tuzoca dukoresha systeme iyi nyene rero niyo mpamvu atabariviza ikindi kandi bavyemewe yuko babona abantu baba bari hehe baba bari munovuga ngo harane mpamvu bacha bafata amasaramu ya rusangi ntibamenye n'umuyo bari ngaho kugira ngo mwasi mu nyuma ako ashobora kuzovayo mugasha avuga ati wowe narakubonye muri mugabo urabona ku masanamu ameze nkuko ushobora kubona umuntu numwe cyangwa ushobore kumenyere ko cameraman ngaho mbona umuntu ashobora kwigira mu rubanza ugasanga bagufotoye ninjya uri kuri yarurira ngo commentaire yarura vyinshi inzara iki kuko nk'akarorero hariya umuntu kwarura n'ibintu usanga kwari umuntu ashobora kuvuga ati agenda game rubanza injyazi rihajya akacavuga ati mu mutu dufite dukeyi mu mpene n'akantu kinyama gusa nta kindi nafuruje natwe bagacagenda gukoresha kirda mugabo mu rubanza ashobora kuza dufate nka Aimable ugasanga avuye ku kazi aciye muri gym avuye muri gym ashaka kucavuga ati jewe ngira nshanja muri gwa rubanza urumva shari kipera rero ari kipera yabizugwa yuko bafise n'inzara ariko yavuga ati kumbure je nshobora guca nyene nihereza nyene tuntu nkutko sereka bari nkurigira gatatu muri Big Fat miganiro main switch janye rero na bino birole Trump avuga yuko rero bigiye guca bitegurwa ndetse n'umutekano kugira ngo uzoce ukomezwa cyane rero mukanya tuzanye inkuru ya nyuma muri Big Fat miganiro main switch